Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene So na Karutimana Eric mu kiganiro cya Saveur Divine. Turashimira Imana mushobora byose yatugiriye neza, Imana natwe muri iyo ndwi iheze twumvise amajambo meza y'abakozi b'Imana batandukanye, none twongeye kugirirwa ubuntu dutanguye indwi amahoro kandi dushima izina ryayo. Nuko rero bene data, nk'uko musanzwe mubizi turagira ijambo duhagarara ko ku ndwi yose yakoze Imana atandukanye bakagira icyo babivuze ko. Muri ino ndwi turi kuri no teme ivuga ngo ico Imana yadushiriyeho. Imana ishimwe. Bene data, Imana mu kurema yararemye ibintu vyose, irarema ibikoko, irarema imisozi, ibiyaga n'ibindi vyose, hama mu nyuma irema umuntu kugira ngo abigaba biganze. Hanyuma turabona ingene umuntu yabayeho muri nosi. Adamu wa mbere biranka ko yitondera ivy'Imana yamugeze, aracumura, ariko Imana ntiyaduhevye, yabandanije ibana natwe, iragera igihe iri ku mwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze gucungura abari mu isi. Rero ico Imana yadushiriyeho bene data ni ukugira ngo tubere abari mu mwiza umuco. Imana ishimwe cyane. Ni kimwe mu cyo Imana yadushiriye kuri ino si, ni ukugira ngo tubere umuco abari mu mwiza. Reka dusome amajambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ni cya 5. Turaraba amajambo dusanga ku murongo wa 14. Havuga ngo muri umuco w'isi igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Imana ishimwe. Rero Yesu Kristo ari kumwe n'abigishwa biwe arabitegereza, baraba, arabatoranya, bakura mu bibanza bitandukanye, yakura mu burovyi, yakura mu gutoza amakori, harabo yakura mu bibanza bitandukanye n'ubuzi n'ibindi bakora, arabahamagara abagira abigishwa biwe. Rero ngaha arababwira ikintu bakwiye kubaho. Kumbure bari babayeho batazi icyo Imana yabaremeye, batazi icyo bakwiye gukora, ariko ngaha Yesu Kristo ahumura amaso abwira ati mwebwe muri umuco w'isi. Imana ishimwe cyane. Ati igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Rero ni nk'uko umuntu yakiriye umwami Yesu adashobora kwihisha, adashobora kugenda nk'uko abandi bagenda, ategereza kuba akarorero nk'abandi bose. Abamubonye by'ukuri bagira ati ujya muntu yarakijijwe. Rero ngaha amaze kuvuga aya majambo agira ati muri umuco w'isi. Isi igihe Yesu Kristo yaza mu isi, isi yari yuzuyemo umwiza. Yesu acaza nk'umuco kugira ngo ayimurikire. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere niho hatubwira neza Yesu Kristo igihe yaza ingene yagaragaye mu isi. Igice cya mbere ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere ku murongo, duhere ku murongo wa mbere dushike ku murongo wa 4. Havuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Ku murongo wa 4, muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo
bwari umuco w'abantu. Imana nishimwe cyane. Yesu Kristo ubwa mbere na mbere yariho, kandi ngo nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Hanyuma rero asiga ubwiza bwe mu ijuru, aza mu isi kugira ngo aze kumurikira abari mu mwiza. Yariko ayihweje abantu bari mu isi ingene bishwe n'ivyaha, ingene abantu batwazwe ituntu n'umuja na Satani. Asiga ubwiza bwe mu ijuru agira ati ngiye gucungura bariya abantu, ndagiye kugira ngo murikire bariya abantu bari mu mwiza. Acaraza rero amurikira abantu bari mu mwiza, kandi ngo uwo yari ubwari ubugingo. Ubwo bugingo rero maze kuza ngo bumuza nk'umuco. Imana ishimwe cyane. Rero natwe abwiye abigishwa biwe ngo muri umuco w'isi. Haleluya. Umuntu wese yakira umwami Yesu ni umuco, ateza kubera umuco abari mu mwiza, kandi uwo muco utegereza kugumaho, utegereza kwamaho. Umuco ntiwakira mu rusengero gusa, umuco ntiwakira muri korale, umuco ntiwakira umukozi ari kuri podium gusa, ahubwo umuco utegereza kubandanya waka no mu kibano. Aho nyene mu kibano, aho nyene umuntu ari ku kazi, aho nyene umuntu akorera ibikorwa by'ubudandazwa, aho nyene umuntu ari hose yakira umwami Yesu, ngo ategerezwa kwama ari umuco. Imana ishimwe cyane, kuko ngo ntushobora kudomeka itara hanyuma ngo uryobike ko igisimbo. Hanyuma kandi igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Umuntu yakira umwami Yesu, umuntu yakijijwe, ntashobora guhisha agakiza kiwe, atereza kuba umuco wahari hose. Imana nishimwe cyane. Muri uko rero kwakira abari mu mwiza, duteza kubabera ivyamwa biba kuri twebwe, abantu bakaturabirako bagahimbaza Imana, bakaraba urukundo ruri muri twebwe bagahimbaza Imana. Harandi majambo Yesu Kristo yavuze ari mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15 ku murongo wa 16 havuga ngo si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe n'abatoranije, nabashizeho kugira ngo mugende murama ivyamwa, kandi ngo ivyamwa vyanyu bigumeho. Imana ishimwe cyane. Yesu yadushizeho ngo tugende turama ivyamwa, kandi ngo ivyamwa vyacu bigumeho. Muri uko kubera umuco abantu bari mu mwiza, dutegerezwa kubamira ivyamwa vy'urukundo, ivyamwa vyo kugira neza, ivyamwa vy'ibikorwa vy'ubuntu, ivyamwa vy'imbabazi. N'abaturaga agira ati vy'ukuri ujya muntu umuntu w'Imana, nanje ndifuza kuba nk'ujya muntu, nanje ndifuza kuba nkawe, bivanye n'ibikorwa turiko turabakorera, bivanye n'ivyamwa turiko turabamira. Haleluya. Mwene data, mbega aho hantu baye, aho mubana, by'ukuri uri itara ribamurikira canke uri umwiza cyo kimwe n'abandi bose? Mbega harawutandukaniye n'umuntu yakiriye Yesu n'utaramwakira? Mu gice cya mbere ku murongo wa 12 muri ubutumwa bwiza bwa Yohana hatubwira ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Muri uko kwakira umwami Yesu biduha gucika abana b'Imana. Imana ishimwe. Rero muri uko kubera umuco abandi, muri uko kwakira bari mu mwiza, bakiri mu vyaha, tukababera umuco, muri uko kubakira bibazanira nabo kwakira ubwo bugingo, bagashobora gucika abana b'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Mwene data, ico Imana yagushiriyeho, ico Imana yakuremeye n'ukubera umuco abari mu mwiza. Haleluya. Nico Imana yagushiriyeho. Imana nishimwe. Raba rero ahuri, raba aho hantu uherereye, mbega uri umuco cyangwa uri umwiza? Mbega harawutandukaniye n'abatarakizwa, cyangwa uracifata nk'abandi bose? Ukizwa uri mu rusengero, usohotse hanze ugacobaho mu buzima nk'ubw'abandi bose. Ariko ntabwo byari bikwiye kuba uko nyene. Wari ukwiye
kujya uri mu rusengero, kujya ugaragara nk'uwakijijwe, kujya ugaragara nk'umukozi w'Imana, kujya ugaragara nk'umweranda uri mu ngoro y'Imana, niko ukwiye kubandanya uba muri ubwo buzima mu kibano cawe, kugira ngo bariya batarakizwa bagaragara nk'abari mu mwiza, ubakire, ubabere umuco, nabo bibatere kuza kwakira umwami Yesu. Murakoze cyane mwene data bumvirije amajambo. Tera intambwe, ugira icyo ukora mu buzima bwawe, wirabe, wisuzume, kugira ngo ubere umuco abari mu mwiza. N'icyo Imana dushiriyeho, Imana nishimwe cyane, ngo ntawe wodomeka itara ngo aryubeke kuko igisimbo, kandi mu gisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Nawe mwene data uzogaragara mu byo ukora, mu byo uvuga, mu ngendo zawe, by'ukuri ko uri umuco. Imana nishimwe kandi guhezagire. Wumvise amajambo. Shalom, shalom.